Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hakoraniye i Bujumbura kuri wa gatandatu inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Icari kibahuje kukaba kwiga ikibazo kijanye n'umutekano muke uvugwa ku butaka bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Ubusuma ku mastation no mu masoko ngo bwoba bugiye guhashwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN akaba aherutse kumenyesha ko hariko harategurwa itegeko nshikiranganji birimwo kuko basanze ibihano bitangwa ubu bidashemeye uravye ibiba vyakozwe. Imiryango 380 yo mu makomine atatu ari mu ntara ya Ngozi yarayironkejwe impene zirenga 1500. Uwo mugambi ukaba ngo waje gufasha imiryango ikenye gusumba iyindi biciye mu korora no mu kurima. Muraze kubikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa abakuru b'ibihugu bitanu nibo bitavye i Bujumbura mu Burundi. Inama idasanzwe igira 200 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko batumiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari nawe asanzwe arongoye uwo muryango kugira bige ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Perezida wa Sudani y'Epfo niwe yaserukiwe n'umushikiranganje ajejwe injira gico gihugu muri uwo muryango. Akaba ari nkuru tuzogarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Ngo hagiye gusohoka urwandiko rusaba leta y'u Burundi kwandikira ku mugaragaro igihugu c'Ububirigi kugira ngo ibiranga igihugu c'u Burundi bisangizwe abarundi nkuko vyagenze ku bihugu vya Kongo n'u Rwanda. Nibishikizwa n'userukira igihugu c'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi Ambassadeur Terence Ntahiraja agasigura ko Burundi bwacerewe kubisaba kuko mu myaka iheze imigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya itari yifashe neza. Murabizi yuko kuva habaye igihe c'abakoloni mu Burundi harabaye gutwara ibintu ndakaranga bitari bike by'ibihugu abazungu bari baje bakavantara kugira ngo dutware babe indongozi z'ibihugu vyacu natwe tube abakozi babo. Ico gihe rero batwaye ibintu bitari bike by'insharakaranga byaba ibishushanyo canke inzandiko eka mbere n'ibindi by'indakaranga bitari bike ibikoresho. Hamwe n'ivyo nk'uko mubivuze n'ivyo abakorwa n'abanyarwanda barageza ku ntambuko itari no turabizi hari inama twagiyemwo yo kugira ngo bashobore no kubitandukana ibindi kwisanga kugira ngo bose baronke makuru. Ariko ku Burundi haracari intambuko ndende n'ivyo ariko nta kaburimbo nifashwa mu Kirundi. Icari tugeze ikindi nk'uko mubizi ku myaka 2015-2014 imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ububirigi itanguye gucumbagira n'ibihugu bitari vya Buraya gushika hafatwa n'ibihano. Aho rero haraciye imyaka n'ibitanu Burundi atambigeraniza gufise hanyuma rero ubu intambuko tugeze ko ni nziza y'imigenderanire kuko abangako twashaka kugira ngo ntabwo abandi bageze ku ico kiringo twari mu mirano tuyishikeko. Kubera izo rero twariko turategura tuzorongera leta y'u Burundi kugira ngo nayo ishobore gusaba ico no kwita mu Gifaransa officiellement canke gisunze nyene amategeko agenga ibihugu kugira ngo baze bandike igihugu c'Ububirigi bagisaba yuko ivyo bintu ndakaranga vyacu biduha canke tukabisangira kugira ngo kahise kacu abana bakamenye na cyane gusanga mbere byinshi muri ivyo hari usanga banavyihinze ko atari navyo kugira ngo tumenye ivyabaye nige twobikosora nige n'abantu babana neza bisubira kahise kabo kugira ngo ivyo rekaye babikosore. Amakuru twabateguriye harabandanya ngo hariko harategurwa itegeko nshikiranganji rihasha
ubusuma bukorwa ku mapompe mu mastation hamwe no ku minzani iri mu masoko nivyashikijwe kuri wa kane n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge Severin Sindayikengera akaba avuga ko basanze ibihano bihabwa abo baba bivye bidashemeye. Turiko turategura ordonnance izoba ordonnance conjointe y'umushikiranganje w'ubudandaji n'umushikiranganje w'ikigega ca leta aho tuzoshiramo ibintu byose ni tarification itegeko ryahahora niyaba umuntu yahora atanga amande kanaka turashobora no kuyigwiza n'ijana kugira ngo duhashe aba bantu twarabibabwiye aba bantu b'amastation ubu mugabo bariko baraja ku murongo ku buryo kera bava ku mastation aba bahinga bacu abanyenda amastation bakaba batanze bamuciye amande y'ibihumbi 500 nawe yivye miliyoni 10 ivyo ntibikunda. Ubu nibaza yuko tuzokugarira umwanya muto ari nk'amezi 2 asubiye tutugara burundu. Ivyo byose ku neza y'umuguzi. Iminzani yo mu isoko ijya minzani bakoresha ngaho ubu heshi ntibayikoresha. Iminzani myiza yo gukoresha ku isoko nijya minzani abra nahitaboneka ijya bashira ko masse marque ngaha hirya ikagira tuzoraba ingene bimeze amapompo ayari wacu yarataye igihe tusobabwira bahindure. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije ibikorwa vyo gutunganya ibisagara ngo bikwiye kurangurwa hiyumviriwe n'ingaruka zishobora kwaduka mu nyuma. Akamo ka Albert Mbonerane umugenzi w'ibidukikije hategwa imigano yo gukingira ikimanga ciyadukije muri Nkenga Busoro kuri uyu wa gatanu. Umuhinga mu vyo gushigikira imigambi irangurirwa mu ntara mu mugambi PAIFERB avuga ko bashimye guhimiriza n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bita ama microfinance kugira iruhande yo gutanga uburyo yiyumvire nayo nyene gukingira ibidukikije. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Omer Nduwayo. Ikimanga cyakorewe kwa karorero n'umugambi PAIFERB ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe FIDA rikorera mu gisata c'uburimyi kimanukana amazi muri Tanganyika kiyakuye muri quartier Nkenga Busoro. Ikibanza catunganijwe neza kugira cubakwemwe amazu ariko ibikorwa byo guca imiserege bikaba bitahera hejuru. Coharugwa nko mu metero ndwi z'ubwaguke na ndwi z'ubwimbike. Epafrodite Semyampi umuhinga mu byo gushigikira imigambi irangurirwa mu ntara asigura ko bakoreye hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira babere ku ruhara rwabo mu bijanye no gukingira ibidukikije. Novuga ko ari isemo ya mbere isemo yo guhimiriza amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ariyo benshi bita ama microfinance kugira ngo yijukire gutanga ingurane gukora ibi byo kuziganya no kuguranana yigengesera ibidukikije. Ariko bamwe mu banyagihugu bakorera n'abafisi bibanza hafi y'ico kimanga ntibizera ko gutera ibiti ari umuturama. Iciyumviro bahuriza ko na Albert Mbonerane umugenzi w'ibidukikije abona ko abajejwe gutunganya ibisagara bo kuyumvira no kubidukikije. Abatunganya ibisagara cyo twohanura nuko bari cigwa bavuga yuko ugomba gukora umugambi wose banzugire icigwa cerekana yuko atangaruka mbi izoba. Twosaba yuko abashinzwe igisata cyo gutunganya neza ibisagara ubanze kugira ibyo vyigwa bagira bati tuzokora ku birometero 2 muga tubikore gute tubikingire gute kugira ngo icyo hakomere kuko no genda ukagira ngurashikanye hajya utahejeje ejo bizokurikira uzosanga bizotwara amafaranga menshi gusumba ivyo ariko wakoze imbere.
urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Hime rwemeza ko rutahura ivyayo mashirahamwe asabwa nk'uko bishikirizwa na Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa muri urwo runani. Arakoze Omer Nduwayo. Hano makuru tuyasozerere mu ntara ya Ngozi aho impene zirenga 1,500 arizo zatanzwe n'umugambi ya IFER ku miryango 380 ikenye gusumba iyindi yo mu makomine ya Mwumba, Ngozi na Busiga. Urongoye uwo mugambi avuga ko intumbero ari uko mu myaka 2 iyo miryango yoba yavuye mu bukene biciye mu korora no kurima. Bene guhabwa iyo ngabire barashima. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Apurine Muzagara. Izo mpene zose hamwe 1,520 zigizwe n'izivyara 1,445 z'ikirundi hamwe n'amasuguru 95 y'ubwoko bwiza zihabwa imiryango 380 ikenye cyane yatowe n'umugwi w'abakozi b'uwo mugambi IFR bari kumwe n'abajejwe intwaro muri ayo makomine 3. Muri Mwumba hatanzwe impene 512, Ingozi 500 n'amajana muri komine Busiga. Muri komine Busiga umuryango umwe ukaronka impene 4. Intumbero kugira ngo mu gihe gito kitarenze imyaka 2 iyo miryango ibe yavuye muri ubwo bukene nkuko bivugwa na Janvier Nkoribigawa arongoye uwo mugambi IFR wazitanze. Abanyagihugu baranahabwa n'imiti yo kuzivura mu kiringo c'amezi 3 kugira ngo zibanze zimenyera akarere zigiyemwo izicwe n'indwara. Imbere yo kuzitanga babanza kuzicandaga ya ndwara y'akaranda k'imene n'intama yica zitari zike mu mezi aheze. Leta icifata ingingo yo guhagarika kuzifungura mbere n'amasoko aruga. Ico gikorwa kikaba catwaye amafaranga angana n'imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi yatanzwe n'ingoma y'Ububirigi biciye mu mugambi Vétérinaires Sans Frontières Belgique. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza aho hose muherereye.